mahoro kuwa gatandatu igenekerezo rya 11 Munyonyi umwaka wa 2023 rwamurikiye komine Gisuru aho bakoreye ibikorwa biterambere byo gucanga ibeto no kuyisasa ku nyubako ya komine. Urumuri rw'amahoro rukaba rwamurikiye kandi komine ya Nyabitsinda aho naho nyene hakorewe ibikorwa nk'ivyo byo kuvanga ibeto no kuyisasa kw'ishure shingiro rya Nyagitika. Urumuri rw'amahoro rukaba rwamurikiye kandi komine ya Kinyinya aho hakorewe ibikorwa naho nyene byo kuvanga ibeto no kuyisasa ku kibuga c'umupira w'amaguru c'iyo komine. Ijambo rivuga imbonakazoza y'igihugu c'u Burundi ituganisha ku merekero y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Iyo mbonakazoza rero kugira ngo dushobore kwishira mu ngiro neza yadutumye kubakangura kugira ngo mutangure igikorwa ca mbere arico co gutegura gutangura ibikorwa bitujana ku Burundi bwifashe mu 2040. Ikibazo rero ni kuva none wumvise iyo mbonakazoza umaze gushiraho gukora iki? Ico ni ikibazo yadukwiye kubabaza. Uko mwabonye tuza niko tuzogaruka kuza gusuzuma. Tuje kubabwira tuti nimutangure, nimuje kukivi, mukore ibintu bishasha, mugire neza ivyo mwahorako, hanyuma tubone yuko mwatanguye ibikorwa bituganisha ku mbonakazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040. Mu mwaka uza tuzoza tubabaza ikibazo tuti mwamaze uyu mwaka uheze ikintu werekana uhaya uzoba ikintu wewe werekana wumva wirata kikuganisha ku Burundi bwifashe mu 2040 n'iki? Mu mwaka uza ico kibazo tuzoza tubabaza. Ico gituma dushaka gusaba musitanteri abigire inyigisho, buramatari abigire inyigisho, abigisha abana bose bari mu mashuri babimenye, bumve yuko iryo hangiro ry'Uburundi bwifashe mu 2040 ntiburaba gusa abasore, inkumi, ntiburaba abakuze, buraraba n'abakiri bato n'abana. Buramatari w'intara ya Ruyigi Tabu Emeransienne akavuga ko ataterambere rishoboka atabikorwa bibaye, agahamagarira abenegihugu kuja ku kivi. Abonye rero ko urumuri rwaje rumurikira ibikorwa. Ibi bikorwa dukoreye ngaha twaje kugira ngo tubashigikire. Turazi yuko muri ku kivi ariko tubasabe kubera yuko umuntu agirwa n'ibikorwa. Nta terambere rishoboka atabikorwa bibaye. Muze mubandanye tuzobone mu minsi mike iyi tribune mwayihejeje kandi muhakorera ukuri kwamye. Turifuza kuza mu mwaka uza dushikira ahandi hantu hari ibikorwa bikomeye. Nayo umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona akaba yasavye abacamanza n'abashikiriza amanza gukorera mu mbono y'umukuru w'igihugu maze bagatunganiriza ababituye eka bakabavanura n'ingeso mbi y'ibiturire. Kandi ngaha nk'umushikiranganji w'ubutungane muri kino gihe mu gutondeka abantu mu iterambere ndibaza yuko abacamanza bo muri ino ntara bari ngaha n'abashikiriza amanza bari ngaha hamwe n'abacamanza bo mu masentare z'intango bari ngaha. Tubasabe nagenda basabe, murazi yuko muri ino minsi ubutungane aribwo busigaye bukikwega amaguru kugira ngo bushobore gushira abarundi ku mirimo y'iterambere, kuko abarundi benshi baracata umwanya bagenda barondera ubutungane. Ndabasabe rero mwebwe mukora mu gisata c'ubutungane muramire uno mwanya mwiza. Aha turiko turakorera mu mbono ya nyene icubahiro yuko igihugu coba igihugu cifashe
mwakira abenegihugu mubatunganirize ata kindi kintu mubanje gusaba atari kubatunganiriza mwisunze amategeko. Vya biturire bivugwa mu gisata c'ubutungane kibe kirazira, kuko abarundi benshi barababara iyo babonye ko batsinzwe kubera habaye akamwana wa mama, habaye gutanga ibiturire, bigatuma bacika n'inkokora ntibaje ku mirimo y'iterambere. Abanyagihugu bo muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi bo bavuga ko kubona urumuri rw'amahoro rushika muri komine yabo ari umunezero. Bavuga ko bagiye gukora gusumba uko bahora kugira ngo bashire mu ngiro ivyavuzwe n'umukuru w'igihugu. Kuvuga aha muri komine yacu ya Gisuru ubwa mbere urumuri rw'amahoro ruhashitse, kandi murabona yuko bifise akanyamuneza kenshi, kuko murabona ko n'abenegihugu baje kumusanganira benshi cane. Ikimenyetso c'uko twari tukumva kubera twara tugomba ruca mu ntara rurengana, biragaragaza neza yuko igihugu kibikunda, kuko navuze yuko urumuri rw'amahoro rwahora rugendera intara, ubu naho rugendeye mu makomine, tubona yuko amahoro nyene yadusaze, turiyumva kandi murabona ko akanyamuneza ni kenshi kabisa. Kuba vy'iterambere n'ukuri duca dusumiriza uko twara twirangura, ariko ubu naho duca twumva inguvu uko turashigikiwe, turabona yuko igihugu kidukunda, ubu inguvu twara dufise duca tuzigwiza kurusha uko twara tubikora. Mwomenya ko urumuri rw'amahoro rwaciye rubandaniza mu ntara ya Rutana, aho rwakiriwe n'abavukantara muri komine ya Giharo.